Mwaramutse, hariho ikintu nashaka tuganire ko ijambo abasendede bamaze kwigisha abanyagihugu babayoboka ryo gufata umuntu wese avuze ibintu badashaka, avuze ibintu bitabanyura, ngo ni nka Burundi, ngo ni umwansi w'igihugu. Nagomba d'abord tubanze twibukanye iyo iryo jambo ryavuye, dimwe jewe natanguye kuryumva. Je natanguye kuryumva ku ntwaro ya Buyoya. Ico gihe canke igisirikare gitwagwa na Colonel Bikomagu canke bakagajo, abo bantu batatu barakunda kuyakoresha ku maradiyo. Ico gihe bavuga bande bavuga CNDD FDD, okay? Bari mu ishamba bakagira ibitero hirya no hino, niho bavuga ati ni nka Burundi, n'abansi b'igihugu. Barashira ko n'ayandi mazina mbere babita ngo ni tribalo génocidaire mu gifaransa. Ivyo vyaca ku maradiyo tuvyumva. Sinzi gituma ryo naryo CNDD tarikoresha. Bo kumva rero CNDD cihindukira ikagita abantu batariko baratera Burundi, by the way. Abantu abari karavuga ikintu kitariko kigenda neza. Abantu abari karasemerera yumviza ahantu umuntu yahotewe, umuntu yafungiye ubusa, umuntu yibwe, umuntu yishwe, bajya abantu mva ngo ariko bagurisha ibitoro mu vy'amagendo, ugashiva ngo ni umwasi w'igihugu. Uba wa Philippines rore, uba wishize ko kukunda igihugu kandi ari uri kuraconona. Bo ariko rero mukunda kuvuga ngo Uburundi n'umurima w'isangi. Reka je nakaro kari banale. Dufate ko mufite ikintu cy'isangi muri famille. Famille n'igihugu, murafise igihugu, donc abakemo ni famille, murafise ibutike, iduka, ishop. Hanyuma umuhungu umwe muri abo bantu akavuga ati bon, jewe ndeye kurangura amamesa mu Rumonge, tuzocuruza amamesa. Ubundi mukavuga ati oya, amamesa urabona ukuyashika no birazimvye, abantu bakijya amamesa kuyabika nivyoroshe, reka tureke kurangura amamesa, reka tugura amakoto nk'akarorero. Eske muri abo umwansi w'iduka uwo muntu azazeka tugura amakoto aciye umwansi w'iduka kubera atemeye ko mushiramo amamesa? No, nibumvikanye gusa ikintu mushira muri iryo duka. Kira noneho ucifata umwe muri abahungu afashe amafaranga y'inyungu canke yagiye kuranguza, aho kugenda kurangura yagiye kurangura Dubai, agaca kata kigira Hawaii kuri beach, amafaranga yose agaca yajya, agaca yigarukira yitwengera ati beach muri Hawaii yari meze neza. Ico gihe ukamuri byukinga, ukamutuka wanashaka ati we wa mugabo we n'unyamahera ya famille, ivyo bintu ukoze nibiki, tugiye kwicwa n'inzara. Wewe umva ari we wanka uwo iyo shop, umva ari we wanka iyo famille, cyangwa nk'iyo famille no umuntu yagiye amafaranga akayakora mu holiday. You see? Bo nubwo wawibeshe, dufate ko wibeshe ko kurangura amamesa y'ivyo vyiza, wewe idei wawe yari ya fake. Encore une fois, sugwa nko gwibutike ntubikoreshe no kwanyo duka, ntubikoreshe no kwanka famille, ubukoreshejwe no kwanka yuko iduka ihomba, ahubwo yuko ukunda butike, ukunda famille, ushaka ko mutera muje imbere gusa nimumvikanye ikintu urudandazwa goteza imbere iyo butike yanyu. So, cyane mba ngicyo nvuginya nka Burundi, fata ko umuntu uri maronnette canke umuntu ufite ubwenge bukeyi cyane nka IQ ya 40%. Kuko nivyumvikana ukuntu uvuga ngo wansu Burundi, mvuze Sepa Shabani niba arivyo bamufatanye igitoro ariko utandaza ukuntu hagicitse umwakazi w'u Burundi, vyashobotse vyahindukiye gute? Mvuze je ne sais pas umusirikare nyamba ajya musirikare ya acunga ombudsman ngo yarashe umuntu ahantu, mbaye mazi gute kandi umuntu ariko yica abarundi muyicaranye? Ubu ni amazi. Kandi kira noneho nta muntu niga ko umuntu avuga Uburundi kome igihugu kome Urusi, tuvuga abategetsi. So nuguta confondinga ubutegetsi n'Uburundi. Uburundi n'igihugu kiraho, sende yagisanzeho izo gisigaho. Nubwo wawanse sendede, nubwo wanse iyo leta, wanse leta, ntabwo wanse igihugu. Igihugu kiraho ntabwo uzokivanaho, sende siyo yagikreye sizo nagitwara, bagisanzeho. Umuntu avuze ati igihugu mukimanajige neza, kira none sende tuba tuyanse, tuba tuyikosora, tuyihanura, tuyibwiriza, turibyukinga ivyo mukoze na makosa, ivyo ntivyo kwanga igihugu, ivyo bita gukunda igihugu. Ibihugu nanka je nk'igihugu ca Afghanistan nuvuga ko ndacanga.
ni ukuvuga umbwiye ngo jayo sinojayo ntacyo dupfa kuko ntacyo kirantwara mugari igihugu niyumvamo sinojayo niho ngaho muri Afrika jewe nawe umpa amafaranga ntojayo mugana na kimwe nigenda bivuga ko ntibindaba ico gihugu gishagikira ntacyo mpomba ntacyo nunguka nico tuma ntigira mvuga hari n'abantu hora umva ngo kutavuze kuri Kagame yo Rwanda jensi guci wanje genda muvuga ko mwebwe guci wanyu ntacyo bindaba kivyo biba mu Rwanda Nigeria ibiba muri Nigeria ntibindaba nibagira ivyo bashaka birabasha Afghanistan ibyo bakora birabasha nibako byo bashaka iyo tuvuga ku Burundi nukubera tubufise ku mutima tufise mu mafamiye nta munatera igisengo na utebuye abateze igisabo ubu n'abantu benshi bafise mu parcelle nk'akarorero bafise mu matongo yabo aho bavukiye ahantu ufise itongo musanzwe ushaka ko amahoro iryo tongo uje kugiye exploiter d'abord ariko kandi burya urusi rufita valeur bivanye na location aho rutumbereye no location mu cyongereza Dogi banyara bitumbere muconge bavuga ngo location muri estate mu vy'amazu c'est-à-dire uburundi nk'ubu ubugize nka Singapore cyewe no camba millionaire itongo ryo kwa Mutama Jensa no wari hevye ko nziri ifise valeur y'ubusa mugabo wewe basi Singapore ryo cege nka valeur y'umiliyoni no cangaruka kugwana nanje muri sentare you see donc Uburundi ntabwo tubwanka far from it ahubwo abantu bakoreshwa n'urukundo bafite Burundi nkuko navuze nyene ubonye usepa umufita musanga umwana n'umuntu cyane umwana yo batari wawe ukabona umuvyeyi arika mutamika ivyondo mwibarabara urarira ati oh mukama w'ikigongwe okay kira noneho ngo nabivuze ubundi tafise mu bintu byinshi cyane cyo bituma dusemerera okay donc ndabasavye barundi kazi izo mvugo mwabuye kwanza ku ntwaro musanzwe mugwanya I don't understand ukuntu mwanka intwaro za kera ariko mugakoresha taktike zabo kugira ngo mukinyize abantu mwari mujejwe gukingira okay donc ntihagire umuntu ushaka kuvuga ngo nka Burundi umwasi w'Uburundi inyanka Burundi wihweje neza nabo bantu urabona ko ndano bugeze igihugu cyanyuma kwisi igihugu corruption iri hejuru kwisi none iyo corruption tuvugisha ukuri muravuga ngo cyanyuma ngo na masangisho bagifatiye ngo nabo babanse Burundi ryo gufata masangisho est-ce que corruption nababirigi batuma haba corruption abo bafatanye igitoro n'abanyarwanda batumye umuntu ajyana igitoro mu nzu kukinyegezayo kandi tuwe ko bashaka niba muri Burundi muraza amanyanga menshi akogwa abo nyene banyuruza ibitoro abahombeje ubu entreprise abo bakamazu dutazi yo bayakuye abo bantu batuma n'ababirigi batuma n'abanyarwanda batuma na Pacifique batuma n'inyanka Burundi sabarundi bene wanyu abo nyene mwishimiye bariko barabikora none wumva umuntu w'inyanka Burundi ninde atarabonye nawe ko barasabotaginga ibyo bintu bita sabotage umuntu w'umudepite w'umushinga amateka mu gihugu kirimo karanse ya petrole akabika amabido 200 mu nzu yiwe umwasi w'Uburundi arutuwo ninde ushobora gusabotaginga gute leta yiwawe that's your government urashira ivyuma mu mapine ngo ntishobore kwavansa ivyo bishoboka gute it's your own government nabajyana mupfungu biravye burya ni sabotage kubera iki umuntu umufungiye ubusa bo Jeff sinzigo je sinzo kubabara okay cyo kazomfungira ubusa sinzokora kazonyikira uwanje sinokora ivyo vya verite concession muzobikora jewe nta muntu azonyikira nta muntu azomfunga nzobabarira okay bo hari nandi bameze nkanje donc umuntu muhohoteye agira inzigo agufitira inzigo donc afite inzigo ico gihugu nyene iyo leta hari n'abantu kwanza bagenda mu bindi bihugu bafata Jesse nzopfa nsubiye kwitwa iri zina ry'iki gihugu canke kiriya en d'autres termes ahubwo wendi wansu Burundi gusa ahubwo gankishije n'abandi mu kubahohotera mu kubiba mu kubafata nabi jewe ama testimonies ndonka ama témoignages ndonka y'abantu bahora ba taxi drivers bakarenganywa y'abantu batanguye urudandazo bagahombeshwa y'aba diaspora zanye mutahe mu Burundi bakawibwa bawibwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa bakigwe n'abandi mu butegetsi y'abana usanga avuga ngo jewe papa rafunzwe kandi bamuhoye ubusamaza umwaka ntibaramuburanya mama afise abana bangahe turapfuye kugasaka izo témoignages uzumvise en fait wobona ukuntu abo ba dede en fait ari bo banse b'igihugu en principe
mugabo nongenda babwire jewe iyo terme sinoyikoresha ngo n'umwasi w'Uburundi n'umwasi w'iki ninda gusa ndende ntabwo banka Burundi nta muntu yanka Burundi nta muntu y'igihugu mugabo hariho guverinoma ushobora kwanka uti leta iratembeje igihugu ariko biterwa nuko ari uko ukunda ico gihugu ico gihugu utagikunda you do not care ntavyo byitayeho nk'uwo kubaza Colombia, Guatemala, Brazil, Philippines, Thailand, Romania ngo zitwaye gute ntavyo uzi kuko you don't care guci wawe. Voilà. C'est ça. Nico nshaka kuvuga nizeye ko muvyumvise mugira umunsi mwiza. Bye bye.